Ico abarongoye imigambwe boguma bazirikana nuko amatora ari gikorwa mu bindi bikorwa bigize ubuzima bw'igihugu. Amatora yaheze ubuzima burabandanya, arico gituma mu kuyategura twoguma dufise umutima munda. Mugerageze uko mushoboye mutegura imitima yawo murongoye, mubigishe ko igikomeye ari uko igihugu twokironsa indongozi zibikwiye, no kuvuga zikerebutse, zibona kure kandi zikunda igihugu n'abene gihugu. Mbe ndabagabisha hakiri kare rero mwebwe banyepolitike, umurundi akibona ko azotezwa imbere nuko arose icicaro, uwo nomwita mutima wayaze. Nimwiyumvira abarundi twese twavuga ko tuzotezwa imbere no kuronka ivyicaro. Mworonka ivyicaro bingana iki mu nzego z'igihugu z'Uburundi? Kayimwe turi miliyoni 12. Dutora bakeyi mu bangana baja kuduserukira. Kuja imbere abandi nukwemera kwihebera, kubihebera ukababera umusuku. Hamwe mwebwe muca mwitoza mwobitegera uko, niho tuzobagirira icizere uwushizwe imbere agakora tuzi yuko ariko araduserukira vy'ukuri. Ntihagire rero uzokwitoza avuga ngo agiye kurondera ivyicaro. Nimwibuke n'ababigishwa ba Yesu bahendahenda nyina ngo agende kubavugira kwa Yesu ngo azabaha igiti niyamara gushika mu nazo abwiwe. Yababwiye ati ntimuzi ico musaba. Nico gituma twakwaba twitwararika amajambo y'Imana. Uwusaba neza asaba kuronka ubukerebutsi, agasaba kuronka ubuzima mu bandi muri iki gihugu. Mugo ugiye kurondera kuba umutegetsi, ugiye kurondera ivyicaro, banza wibuke yuko ushaka kuba mukuru muri twebwe ategerezwa kuba muto yakicisha bugufi, akaba umusuku wacu. Abanyamigambwe nimubitegere, ushaka kuba umukuru muri twebwe nabanza we muto yitumubone ko yicisha bugufi, ko tumurungitsa azoguma muri twebwe nyene. Mugabo ni watangura kuvyimba ubu, tuzobona yuko atawuzodushikana duhejeje kugutora uzohavuba nk'abandi bavuga ngo tuvyaranyabo. Abitoza mubimenye kugira ngo mukubite agatima mpembero. Uzotorwa ntabaserukira ubwoko canke intara, ahejeje gutorwa abintumwa y'abarundi bose, ndetse no mu mugambwe wawe bagashira imbere umugabo canke umupfasoni. Niryo ntibize bikubuze gutora uwundi ubona w'indyamunyu. Ntihagire uzoguhatira gutora umugabo niryo canke umupfasoni niryo. Barakubwira bati uyu ni wa mutora azokumarira iki, azokubera iki, nawe ukacibonera n'amaso yawe. Gutyo niho nabo nyene bamaze kubona ko abene gihugu twakanuye, nabo bahora baduhubisha bazoheza badushirira imbere abantu b'indyamunyu, abantu koko bafise akamaro mu gihugu. Mumenye yuko twebwe ngaha turi hanga rimwe, dushira hamwe mu kwitorera indongozi. No kuvuga abo dutora umurundi, ntidutora uyu canke uyu, dutora umurundi. Mwijambo ry'Imana niho batubwira ukwiye kuba indongozi. Dusomye muri iki gitabo c'ihunguka mu kigabane ca 18, turabona ko indongozi ari umuntu w'intwari, yubaha Imana, umuntu akunda ukuri kandi yanka ibiturire, yanka inyungu zitandukanye. Kujya dutorera twese mwisandugu rimwe ni ikimenyetso c'urunani. N'uwo dutoya ategereza kuguma atubera umuhuza. Nico gituma dutorera hamwe twiherereye kugira ngo abone ko twese uko turi twamwizeye, kandi n'utamutoye akemera aho benshi bashize nawe akaguma mu runani rw'abantu.